bagomba gusinda ivy'umubiri bahagarare muri mpwemu. Mana iragomba gutanga umutima musha, umutima wizera, umutima uri mw'indirimbo. Ezekiyeli yarabibonye arabivuga harya 11:19 Ezekiyeli. Mwamucubeza bave ngaha bahindutse, baze ngaha babaye ukundi, bave ngaha bafise imitima misha. Urukundo w'Imana yacu ruharuseragunika, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo amisi yacu widuha turukure ena wama nawe chamazi watumyesa wagira urukundo Imana yacu wagereranywa n'iki murakoze cyane. Ishengero ry'Imana mwiriwe mugira umugisha w'Imana. Ishengero ryo kumugara twaje tuvamwo rirabatasha shengero, turashimiye cyane shengero ry'Ikiremba, turashimiye abungere badutumye ko ibi bihe twari tubikumbuye. Ego twari tubikumbuye duheruka kera, igihe c'Imana n'ikinyene yari yabonye ngo gikwiriye. Turashimiye Imana kuva kuwa kane kugeza uno munsi amajambo tumaze kuronka, majambo meza nk'uko umuririmbyi yaririmbye, meza cyane yo kudutunganya. Namye nibaza igituma Imana ihindagiza abakozi bakegeranya igikorane bene uko, ibigomba kugira ngo igire icyo ikora. Tumaze umwanya twumva amajambo y'urukundo. Urukundo shengero ry'Imana niko rwatumye tubaha, urukundo rw'Imana niko rwatumye tugihema. Abandi benshi barapfuye kandi babananya gupfa, ariko twebwe tukiriho. Mana yacu nishimwe shengero. Mfise ijambo nasomye mu gitabo ca Yeremiya gusubirwamwo n'Imana. Amen. Twaje mw'ihinguriro shengero. Egome ajya haruguru hariho ibitaro, Bujumbura hariho ibitaro, hanze mu bihugu hari ibitaro. Iyo abantu batonze barwaye bose bituza ko basubirwamwo, baravuga uko bameze kugira ngo umuvuzi agire icyo amukorera. Twaje tuva mu mihingo itari imwe, dusagaje hano ku musozi w'Ikiremba, turagomba gusubirwamwo. Amen. Imana nidusubiremwo. Ndazi nta muntu atobikunda. Abana b'abantu tugendana intege nke, hari uruhande rugoyagoya. Aho rero igitumye turaha hakaza amajambo anyuranye arya nariya,
uyu adukunda, iyi Mana idukunda iragomba kudusubiramwo. Dusome Yeremiya, igitabo ca Yeremiya. Ndazi n'amajambo muzi, ariko ijambo ry'Imana ryamaririsha. Yeremiya 18 turaheraho tugeze hajya ku murongo wa 6. Yeremiya yigishwa n'ivy'umubumvyi. Ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yeremiya riti va hasi umanuke uje ku nzu y'umubumvyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. Nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumvyi, nsanga ariko arabumbira ku rujo, maze ikintu yariko arabumba coronekarira mu ntoke z'uwo mubumvyi. Nuko yongera kukibumbamwo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. Maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumvyi? Niko Uhoraho abaza. Raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumvyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. N'aya majambo yaje mu mutima wanje kugira ngo dusangire muri uyu mwanya usubirwamwo n'Imana. Urukundo rw'Imana ururavye nk'uko twasomewe nijoro, ruhera hariya mu gitabo c'Itanguriro. Usomye ukurikiye urugendo rw'abana ba Isirayeli mu gitabo cyo Kuvayo, urabona ingene Imana y'abakunda. Imana igategura Mose kugira ngo abakure muri Egiputa. Twebwe ishengero dushagaje hano, uyu Yesu yaradukuye muri Egiputa. Nashimwe, yakoze neza kuba uku turi. Turi abantu kandi Imana ikwiye kutwishimira. Iyi Mana niyo yariko irayaga n'aba bantu b'Abisirayeli. Bana b'Abisirayeli bagiye bononeka. Imana ibagirira ubuntu, Imana igenda ibinginga ibatumira abahanuzi. Abahanuzi ntibasiba kuvuga urukundo rw'Imana. Ndaba ahantu Imana ihagurutse uyu muntu Yeremiya, iramubwira itewe Yeremiya, manuka ku nzu y'umubumvyi ngoma ndakwigishirizeyo. Yeremiya ngo aramanuka, asanga umubumvyi ariko arabumba, kandi ariko arabumbira ku rujo nk'uko musanzwe mubizi. Hanyuma Yeremiya ngo aritegereza kuko yariko ariga, yari yatumwe n'Imana. Yeremiya rero ngo abona ico uwo mubumvyi ariko arabumba gitanguye kononekara, kirahengama. Umubumvyi ngo agisubiramwo nk'ukunda agomba. Ivyo birashoboka ku bantu babumba babumvye. Nimba yari yateguye intango, arashobora guhinduramwo akandi kantu agakarabo keza. Hanyuma abona ngo uwo mubumvyi ico ariko arabumba kirononekaye, mugabo ngo agisubiramwo nk'uko agomba. Yeremiya aca yumva ijwi Imana imubwira, itewe Yeremiya, none jewe sinshobora kubagira nk'uko uyu mubumvyi ariko arakora. Shengero turaha ikiremba, turagomba kubumba ukundi gusha. Amen. Nanje ndavyifuza, ndifuza gusubirwamwo. Hari aho umuntu amara imyaka adapfukamye. Hari abantu batifuza kwezwa. Twahamagariwe aha hantu ngo dusubirwemwo, tuzotaha iwacu turi basha, tuzuye indirimbo n'amashimwe. Kandi ico gikorwa ni ic'Imana, si ic'umuntu.
hari icyo Imana isaba umuntu gusa n'uguca bugufi. Imana igusaba kwemera uti nemeye, ndabona amafuti yanje, Imana nanje nusubiremo. Iryo sengesho turakwiye kurisenga, sinze mve hano ntasubiwemo. Ego hari uruhande rugoyagoya, hari uruhande rwaba ari urwo rw'urukundo. Uwejeje gusenga avuze ati duhabwe urukundo ruvuye mu ijuru. Ego kabisa, urukundo ruvuye mu ijuru, urukundo atari uruterana, atari uruheyiheyi, urukundo tudahimirijwe n'umuntu. Imana yonyene yarusutse mpwemu yera, ngo rukundo ruca ruza, niyo rukamye umuntu aragaruka. Ahantu hari riba, ahantu hari riba, hari riba ryo kuvoma mw'ibyo tugomba. Uyu musozi turiko urakikijwe. Yesu nashimwe, amen. Uyu musozi urakikijwe, Imana iraha, Yesu araha na mpwemu yera, bagomba kudusubiramo. Amen. Wewe ufise ibyakugoye ntuve hano udasubiwemo. Mpwemu yera ni watuma iryo jwi arakubwira ati bya bindi egome warapfukamye mugabo nturaheza, agomba kuba muri wewe wasubiwemo. Murazi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ingoro z'Imana ishobora kubamwo. Mpwemu yera ahantu haba, nagomba kuba ahantu hari ibitangurirwa yemwe, aragomba mu vyumba byose, yewe wa vyumba vy'umutima w'umuntu, ntihagira ikintu na gitoyi gisigara. Niwemere mpwemu yera bikure, ariko wisubirira inyuma uri musha, usubirwamo n'Imana. Imana iravuga iti yemwe none ga Yeremiya, aba bantu jewe sinobagira nk'uyu mubumbi. Imana idufashe tugirirwe ubwo buntu, dufashwe n'Imana, dutabagwe, dusubirwemwo. Dawidi yarabyishimiye, Dawidi umwami nawe nyene yari umuntu hama hari ibimugora, ariko icahimara Imana, Dawidi yari umuntu aca bugufi. Dawidi yari umuntu aca bugufi, avuga ati Mana nanje nsubiramo, ntabara, ngirira neza. Soma harya Zaburi ya 51, turabe ico havuga. Zaburi ya 51, umurongo, duhera hajya ku murongo w'10. Zaburi ya 51 ku murongo w'10. Mana undememwo umutima utunganye, unsubizemwo umutima uhamye. Ntundekureyo mu nyonga zawe, ntunkureko mpwemu wawe yera. Unkomorere umunezero w'agakiza kawe, ushigikirishe umutima ushize icira. Iri sengesho rya Dawidi, Mana undememwo umutima utunganye, natwe dukwiye kubisaba iki gihe tugiriwe ubuntu kuba hano. Mana nsubiramo, umutima wanje usubirwemwo, ube musha, umutima ugukunda, umutima wizera, umutima w'urukundo, umutima ugukorera, umutima ufise byose, umutima uciye bugufi. Mana subira undememwo umutima utunganye. Iri niryo sengesho rya Dawidi yariko arasenga
kuko hari ibintu bimubabaje. Natwe iyo hari ikikubabaje nawe nyene wose mutyo, tewe Mana sinkwiye kuzova kuri uyu musozi umutima wanje udatunganye, hari ibyo nibagiye. Nagomba unyeze untunganye, ugire igikoresho cyawe cya mpwemu yera. Umukozi avuye hano yabivuze, mpwemu yera agomba kuba mu mutima utunganye. Umuntu agaha ububasha mpwemu yera, umuntu ntashobora kwigira mwiza namba. Abantu barashobora kwigira beza ariko ntibishoboka. Nukwitanga kumwe Paulo yandikira Abaroma hariya 12 yarababwiye ati mwitange mu bimazi bizima byera bihimbara Imana. Niyo uko kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Umuntu muhugira mwabe muzima ahimbara Imana, aritanga wese kuva ku maguru kugeza mu mushatsi, gatunganira Imana kayizigira. Turakeneye gusubirwamwo n'Imana. Mana yacu nidufashe kuri aya masaha tugezemo, wumva ubikunda. Hari aho waribagiye, hari icyo wasigaje. Umwanya Yesu na mpwemu yeti nyibutse, none harakugendura arakuzi. Ugira uti nanjye ndagomba gusubirwamwo rwose. Maso yanjye ndagomba Yesu ayasubiremwo, maguru yanjye ndagomba asubirwemwo abe meza, ntatonde mu bintu bidahimbara Imana. Mana nidufashe, hari umuntu yononekara yemwe. Nguko twumvise ijambo ry'Imana, uyu mubumbi cyo ariko arabuma ngo kirononekara. Abantu benshi twarononekaye, abantu benshi barononekaye. None Yesu akeneye gusubira kubabumba. Abantu benshi barononekaye mu bintu bitagira ikimazi. Uyu mwami akeneye kutubumba ukundi. Nukuri tuzosubira iwacu dufise amashimwe n'ababanyi canke abandi babonye ukuri uko wari umeze, bakubona ukundi ko wahindutse, babibone ko wasubiwemwo. Imvugo zawe zari mbi, zisigaye ari imvugo zishimisha, zivuga abandi neza, zisengera abandi. Nico gikorwa umwama tugomba ko bene data. Kuri uyu mugoroba rero tugiriye ubuntu kumva aya majambo. Imana iragomba kudusubiramwo. Niyo jambo rikuru mu mutima nahawe, usubirwamwo n'Imana. Hari bisigarira, hari byasigaye. Imana igomba ngo igusubiremwo, igomba gusa wewe uce bugufi. Soma 5:1 guheraho. Imana igomba mu kumunda asubirwamwo. Dawidi yarabivuze yacumuye, aravuga ati ngirira ikigongwe Mana kubwisinzi ry'imbabazi, ego usibanganye ibicumuro byanje, unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje, unyoze icaha canje, kuko nzi ibicumuro byanje, icyaha canje cyama imbere. Nukuri uko nukuri, nta muntu ari hano ashobora kuja mu bintu bidahimbara Imana ngo abiyoberwe. Shetani niwe mubi, agomba kwibagiza abantu ingendo uko bagenda, ariko mpwemu yera ndaza aravuga. Mpwemu yera arakubarira ati cakindi wibagiye kwa kundi wagiye. Tegereza inzira zawe zo mu mwonga, hanyuma wibaze umenye ico ukora n'ico wakoze, hanyuma ugaruke. Bibiliya bivuga mwewe inamusubira nyuma. Harimo abantu basubiye inyuma, abantu basubiye inyuma, abandi bagapfa bahagaze. Mw'ishengero ry'Imana abantu nk'abo barabaho, abantu bagapfa bahagaze, ariko Shetani arabaganza bakaba no mw'ishengero, ariko byaragoranye.
garuka yewe musubira nyuma, wewe wasubiye inyuma mw'ishengero ry'Imana, nuze Yesu agusubiremwo. Ahantu hari uruganda nuza gusubiremwo, nuze utahejo ndabona igikorana aha kiraheze. N'ivy'ukuri wosanga hariho n'abamaze gutekera bahava bagenda, canke hari n'abazindutse bagenda. Ntusubire inyuma udasubiwemwo. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana itugirire ubuntu, igomba kuduha umutima musha. Imana iragomba gutanga umutima musha, umutima wizera, umutima uri mw'indirimbo. Ezekiyeli yarabibonye arabivuga harya 11:19 Ezekiyeli, turabe ico havuga. 11:19 Ezekiyeli. Igitabo ca Ezekiyeli 11 umurongo wa 19. Amabwirizwa yanje ngo babishitse, maze bazoba ihanga ryanje, nanje nzoba ihanga yabo, nzoba Imana yabo. Ariko ku vyabo bafise imitima ihuramye, ku bigirwamana vyabo nanga urunuka, n'ibizira vyabo, izo ngeso zabo nzozibasubiza ku mitwe, ni ku Mwami uhora hagize. Umve irigabisha ry'Imana, irigabisha ry'Imana ririmwo kwinginga abantu bemeye gusubirwamwo. Imitima yarononekaye, umutima w'umuntu ushobora kononekara. N'ivy'ukuri umutima ushobora kwanarira mu vyifuzo bibi, mu busuma, ubupfumu, gasanga umutima ntugitunganye. Ariko iyo umuntu yemeye gusubirwamwo, Imana iremeye ngo nzomuha umutima musha. Egome, turakeneye imitima misha, umutima uzi kwizera, umutima ukumbura Imana, umutima usenga, umutima wipfuriza abandi vyiza nk'uko twavyumvise, umutima mwiza mushasha, suko ikura umutima wari ufise, ariko muri we birashiramo impwemusha. Utaruzi gushima Imana ugasenga, uzobona umuntu ahawe uwo mutima atangura kunezerwa. Hariho abantu batanezererwa abandi, ariko iyo basubiwemwo baranezerwa, ugasanga bayaga n'abandi, baganira n'abandi, bari abantu b'umwikomo. Birashoboka ko ufite umwikomo, saba Yesu uti ndagomba Mwami uyu mutima w'umwikomo, kwidoga bimvemwo, nuzure umunezero. Erega uyu muhema ariko aravugwa, niyinjira mu mitima y'imyidogo, agomba umutima uhamye, agomba kuja mu mutima utunganye, wemeye guca bugufi, wemeye gutsindwa, uhindishwa agashitsi imbere y'Imana, ijambo ryiwe rivuzwe. Uti kuri jewe ntagomba Yesu, nsubiramwo nezwe rwose, nsubiramwo umpa indirimbo, nsubiramwo umpa amasengesho ntari mfise. Bene data shengero turi hano, n'aya majambo nongeye kuyo twakiriye, tuzigama ibihe biri imbere yacu. Muragomba gusubirwamwo, ndagomba gusubirwamwo, ndasenga isengesho nanje nte Yesu unsubiremwo. Ego kabisa ndinda tobisenga. Nihaba umuntu yiyemera muri twebwe, umuntu yoba yiyemera yoshira urutoki hejuru, ariko ntawe. Twese dutsindwe n'ijambo ry'Imana. Umuntu wese agira ati Mwami Yesu usubiramwo, ndatsinzwe nsubiramwo, ndazi bingora Yesu usubiramwo. Iri jambo ryo gusubirwamwo n'Imana turigumye,
dutahe turifise. Wogenda usubiwemwo, Yesu agomba kugucura. Muririmbye yaririmbye ngo nuncure inkamba zimvemwo, hanyuma mbere ucungira igikoresho wishimira. Mwami nadufashe shengero, mbere ndarangije, nindagomba gusubirwamwo. Turabaye kaze, abantu bagomba gusubirwamwo. Warihanye niko, ariko usubira ugoreza uti Mwami Yesu igikorane kiraheze, nagomba gusubirwamwo. Kuri vya bindi na vya bindi ry'abanga riri mu mutima, Yesu usubiramwo, Mpwemu Yera nsubiramwo. Regome kabisa. Turabaye kaze, 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 kaze. Umwami abatabare aragomba kubasubira mu kundi. Mani barira Yeremiya iti none jewe aba bantu sinobasubiramwo ko nabikweretse ku mubumbi. Yeremiya aratangara, icabunga abonye cononekaye, mugabo nagisubiye kubumbwa ukundi. Yesu aragomba kubabumba ukundi shengero, muba abantu bashashe, muba abantu buzuye ingabire za Mpwemu Yera. Kaze, kaze, nudusubira inyuma uko waje. Iyumvire vya bindi na vya bindi za mvugo zawe, wipfuze gusubirwamwo n'Imana. Kumbure dusaba abakozi iyo bari begerana ishengero ry'Imana ririfuza gusubirwamwo. Woba waratakaje Mpwemu Yera, harabaye ibindi bituma. Saba Yesu uti nsubira mu nkomorere, ndaza aho natakarije, nuko nakoze birya na biriya. Umugisha w'Imana uranjana ngomba nsubirwemo. N'igisabisho cawe we nanje. Bene data shengero, twipfuze gusubirwamwo. Egome, twipfuze gusubirwamwo n'Imana. Kaze mwegerane, kaze mwegerane, kaze cyane. Navuze n'igikorane kiriko kirarangira. Uyu mugoroba n'ejo nk'aya mangejo bizoba ari ibindi. Kumbure hazoba ari isezerano canke abantu bazoba bamaze gufata ingendo, ariko tugobere Yesu. Ndagomba ndagufashe wibuke mu mutima wawe, mbega wumva gute? Hari ico wosaba Yesu akagufasha, kagusubiriramwo. Egome, dusubirwemwo n'Imana. Bene data, tumwemereye nk'uko Dawidi yabigize, ati nsubizamwo umutima uhamye. Mbere acaragira ko aravuga ati ntunkureko Mpwemu Yera. Ndagoma kandi abagwaye muce muhagarara. Abo bakiriko barabanguka muhaguruke. Ab'imisozi, abafise ubukene bwa Mpwemu Yera batakaje, haguruka. Egome, ico wipfuza ucakire, ico wipfuza ucakire. Ishengero ry'Imana twagize amageme kuronka ibi ivy'abandi batumva, ivy'amatwi yabo batumva, ivy'amaso yabo atabonye, twebwe turiko turabibona mu Mana. Egome, kaze cyane. Abarengana murengane, aho mugeze mwopfukama, nta kibi kirimwo. Pfukama aho mugeze, pfukama. Barabafasha abakozi. Ego, pfukama aho mugeze. Nagomba nsabe umwongere wa kabiri wo mu Kirundo asengereye imitima iciye bugufi. Ego, byifuje gusubirwamwo. Turaza kuvuga abandi bakozi hanyuma. Mana nyene imbabazi kandi nyene urukundo, turagushimiye, turagukengurukiye, turagushimiye ibihe vyiza wateguriye ishengero kugira ngo twongere duhembukire imbere yawe. Turagushimiye amajambo y'ubugingo ariko aravugwa,
turagushimiye integuro yawe nziza. Wewe ntiwakoranirije abantu bawe ubusa, wari wateguye amazimano. Turagushimiye ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bubohora buriko buravugirwa kuri uyu musozi. Nushimwe nuhabwe icubahiro. None Mana, urabona aba baje imbere yawe, baje Mwami, hari ivyabatandukanije nawe, bagenze uko bidakwiye, ntibabaye nk'uko ugomba, barifuza gusubirwamwo nawe. Turabasengeye Imana kano kanya, turabasabiye ya maraso y'igiciro niyongera beze abuhagira ico ry'ivyaha. Imyanda yose shetani yabateje barayizanye mu maraso, natwe turabateruriye imbere yawe. Nubeze nubatunganye, baharira ivyaha vyose vyabatsinze, abo babaye kure yawe Mana baraguciriye bugufi, baragomba umutima musha, baragomba umutima utunganye, umutima wejejwe. None Mana nubaharire, baharire ivyaha n'ibigabitanyo ivyo bagendeyemwo vyatumye baba kure yawe. Nubeze nubatunganye, ya maraso y'umwana wawe Yesu Kristo abeza batunganye, bongere babe ivyaremwe bisha, bongere banezererwe ivy'ubwami, ijuru ryongere ribashingire intahe. Urakoze, turagushimiye kuri hano. Erega uragomba kudusubiramwo, uragomba gusubira mu bwoko bwawe. Aba baje imbere yawe bariko baratura, bariko baratura, nawe imitima inezerwe Imana. Urakoze kubahariye, urakoze kubejeje. Turagushimiye integuro yawe nziza, ushishikare ugendagende weza ubugingo bw'abantu bawe. Urakoze kuri Imana yumva kandi ikora. Turagushimiye kuri hano, ushishikare utugirire neza. Byose tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Mwami uganza baganza, Mwami wisakaye igitinyiro n'icubahiro gikomeye. Turagushimiye Mana, iri koraniro ryawe riri hano, ishengero ryawe riri ngaha imbere yawe Mwami, mu izina ryawe Yesu mwana w'Imana nzima. Baje Mwami Yesu ngaha imbere yawe ku musozi w'Imana, aho byose bironkeka. Mwami harabaje barwaye, ngabo barahagaze imbere yawe Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo. Baraciye bugufi imbere yawe Mwami, turabasengeye abarwaye bakire, ubakorera ibitangaza, ukuboko kw'Imana kubakoreko. Turazi ko ukuboko kwawe atari kugufiya ngo kunanirwe kubashikira. Mwami turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana utabare, uri Imana wakoranije igikorane kugira ngo abantu baze baharuhuke, kugira ngo abantu baze baharonkera amahoro. None abagwaye ngabo barahagaze imbere yawe Mana, turabasengeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Turasengeye abantu bose bafite imitwaro, ubatabare Mwami Yesu. Niwe wavuze ngo nimuze mwese abonaniwe n'abaremerewe n'abaruhura. None ngabo abananiwe, abananijwe n'imitwaro Mwami baragomba kubaruhure, kubagirira imbabazi, ubatabare nyakubahwa. Turabasengeye, turasengeye n'aba barungitse ivyambazo kubwo kwizera Mana, turabirambitse ku biganza. Ariko Mwami dusabye ngo ikiganza cawe Mwami Yesu gikore kuri umwe, aho umuntu wese ari, abari mu bitaro, abari mu mihiri wabo Mwami, turabasengeye ubu mwanya wo gukira. Ubagirire neza Mana, ubagirire imbabazi. Turazi ko imbabazi zawe z'amahebe idashira. Mu izina ryawe Yesu mwana w'Imana, ni wowe Yesu wagiye urakora ibitangaza, n'uno munsi uracabikora. Haleluya. Kuko wavuze ngo ndi kumwe namwe gushika ku munsi w'iherezo. Mana yera, n'ubu natwe dukoresha ibitangaza kuko waravyemeye. Mu izina rya Yesu ibishabisho byacu biduge bigushikire mu ijuru, hanyuma rero ukora ibitangaza ukiza abarwaye. Twarabibonye Mana kuri wa muntu
haleluya. Yari amaze imyaka 38 hariya, wamusanzeho hariya nyakubahwa, uyaga nawe turamubona ati mbega uragomba gukira. Nawe ati amazi azikurutse sinzonkunyinikira, ariko Yesu amubara ngo ikorere ikirago cawe utahe. Haleluya, uracara urya nyene mwami, n'aba bose bahagaze n'ahandi bagwaye bose ubavuge ku ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirarema. Nuhabwe icubahiro, turizeye Mana ko ibyo dusenze ubyumvise, urakoze kubagiriye imbabazi ukabakiza bose, tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, urakoze mwami kwira ishengero ryawe riri imbere yawe. Iyi ni minsi mwami yo kuronga ubushobozi bwa muhemu yera. Iyi ni minsi mwami yo gusubirwamwo, mwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Pawulo ariko arabaza Abagalatiya ngo mwatanguriye mu vya muhemu, ngo none musozereye mu vy'umubiri ataco bizobamarira. Mwagazi w'intama w'Imana kubw'ijambo ryawe, aba bantu mwami Imana bagomba ubushobozi bwa muhemu, bagomba gutsinda ivy'umubiri, bahagarare muri muhemu, bahangane n'iki gihe, bahangane n'izi nyigisho mbi, bahangane mwami n'aya mageragezwa mu izina rya Yesu. Waratumye Yoweri ngo niko bizoba mu minsi y'iherezo, nzosuka muhemu wanje kubarinda umubiri mu izina rya Yesu. Abantu bazovugishwa n'Imana, bazorota inzozi mu izina rya Yesu. Gendera iri shengero, gendera aba bantu mwami bavuye mu mihingo yose. Haleluya. Bagomba muhemu, bagomba muhemu, bagomba muhemu, bagomba muhemu, bagomba gusubirwamwo. Bamwe bari bararonse ubushobozi, iminsi mibi iraza, barahororokegwa, basubira mu mubiri. Haleluya, 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 haleluya. Ngwino ushigikirisha amajambo yawe, gukora ibitangaza, abantu basubire muri muhemu, basubire muri muhemu, basubire muri muhemu. Umuriro wa muhemu wake, umuriro wake, umuriro wake, umuriro wake, umuriro wa muhemu, umuriro wa muhemu, umuriro wa muhemu, umuriro mu bagore, umuriro mu bagabo, mu batama n'abatamakazi, umuriro mu gwaruka, umuriro wa muhemu, umuriro wa muhemu, umuriro wa muhemu mu izina rya Yesu. Aba bantu b'imuhemu bahagarare muri iyi minsi, bahagarare imbere y'amashatane, bahagarare imbere y'abadayimoni, bahagarare imbere y'amangetangete. Mone gloria rairora. Haleluya, haleluya, haleluya. Aba bantu babishirira bawumuriro aho baciye, abadayimoni bahunge, amasengesho yabo aduge mu ijuru rumuriro. Indirimbo zabo ziba indirimbo z'ubushobozi, zikiza abagwaye, zimugurura abamugaye, zirukana ibisigo. Urakoze mwami, haleluya. Aba bantu bose baronka amajoro meza yo kubonana n'Imana, baronka ibihe byiza byo kumva inkuru y'ijuru.
ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen.